uyavutse warabonye ko ari umukobwa mwatanguye no kuvuga ngo mwana ari hehe iyi bintu bihari muravuga impanuro no guha w'umukobwa mugenzanje aha nyene ugeze niwe rindi urarabandanya niyo ugiye ico keko basi we genda ugere kugira ngo swa nikindi gihe uzokumva jewe sahindi ndiko ndakwiruka inyuma wewe eba uzocugenda umanike rijara uko nukurinda kubwiye koko nukuri ndiko ndakubwiye Neno naho wageze. Hewe. Beho waje gute. Come on. Ese umara hano itandukanizo uri ruguru ni. Ndakubaza abandi bazicumbura gute. Be waje gute. Joko naje ruri ko waje. Irabu waje. Kuira n'ibishashi. Ubu niho kimanuka waje n'amakuru cyo waje n'umudomo. Ninde yakuzanye n'ibyo bishambara wambaye? Ibishambara nambaye wewe birakuraba. None nkunda kubaza wowe uri kumbwira gucyo umbwira gucyo ibintu umbwira gucyo aho nta nisoni imisi yose kumumbwira nawe umbwira nabi. Narinzi neza ko munsi ujumbura ko wabihebye. Ubwo burozi bwawe n'ubu wamanukanye n'ibujumbu. Je mbeje ko namunsi ujumbura acunda gutwaye je. Kalubwira wowe je. Waza kutinda gutinya je ngo nuko ngo ndi ngaye bujumbu. Wewe ngaho mbona amaki. Uri kubwira jewe. Ben umbeho kwaje ndakubaza. Umwana w'abandi ari he? Wamusize he? Ivyo ugira byose. Menya ngo ujya mwana uzomusangayo kandi ahagira icyaba kazogira icyaba uzomuriye kuko umwana n'uw'igihugu kandi umwana n'uwatwefe. Urakandi ngoyi. Ubu rero watanguye kumwemera. Watanguye kubiha ko kumvise umwana. Kana ujya mu kwaga ibisi ndakutigeze kuti ko mwamuhakana ngo ningire iki ngo nimbaje nifasha uyavutse warabonye ko ari umukobwa mwatanguye no kuvuga ngo mwana ari hehe iyi bintu bihari muravuga hama ikindi kintu wewe Liliana wewe je ntundabona uko dumusakana manutse meze gucyanya na urazi kero ngene wari meze ngene wari ukeye ntumare ngo nuko wabyibusha ukangana gutyo na jewe ndovyibuha kurankanga je ngo nuko ngo harose amafaranga je sindagutinya jewe aho nyisha kubyibusha diabete wewe ngaho bene umuyandera mbi nako yaguha n'ubu ntirayihe ivyo byo kuvanga kuvyibuha we ntari bitobona je uramanzi urabe kwanje konje hamwe tuvuga cy'umwana navyo ndamubaza kubera ko uburenganzira bw'umwana ani sore kandi ikindi naco je ntuzosubira kumpangara ko nikungana
urabona uzi ndaguhangara uri iki wewe umuntu yuriye n'akazi aje kwiyondera akazi muce muguma mubwirana nayo muntera n'imyako narambiwe no kurondera inda yiwanje ndondera n'icana kitari canje n'ukuri mbega iki ngo ngiki ubwe mwana umwe ariko arakugora ivyo uzorya nawe n'ivyo avuga so ivyanje nyene vyananiye kurora candonka n'ivyiwe ufise amaboko abiri n'amaguru abiri kurya nyene uzotegereza gupambana mpaka urya mwana umurera kuri narigahora n'umukobwa mama we azokura neza hanyuma niyagira mu bigero inkono so uzoziga ubaza ngo se wowe ngo azoza kuzitora atazi n'ukuntu umwana azoba yarakutse nawe rero gufashe kumurera turame ivyo kumugaburira n'ivyo kumwambika byose none ukagira ngo uzorara inzara jewe mbona impari uzozumbwire tuyu munsi mama mudogo vyase hama nanje ngira ico ndagufashije ariko bidasigura ngo misi yose uzokwa muzi wanje mama mudogo je ndakubaha sinema ndakubaha ndumvise impanuro zawe muga rero nawe none uri mu gisagara basi mujane Wona ko agira ati none wageze no mu bariga mujane hanyuma vyorohe basi none bona je oya manzi nyumbize gato nshatse kuvuga mfurize ndakubwira Esther ntabwo ari cyo mvuze ahubwo yumve neza umwana mukurikirana jewe ni wabona byanse uzombwira kandi icyo uzokeneye uzozura mpamagara ndagurungikira apana kuvuga ngo ndamutwara none amujana nuko yenda kubaha na urumva neza ko atawe atavyosha atavyosabira oya mu gisagara urazi ko bigoye mukobwa urabizi ntabwo bicari rishwe n'imwe aha unyavya ngaho musi y'urugo ugasora mu duharage ugasora mu udukubi je ntaha hari ndadusoroma niyo mpamvu ndakubwira ngo mugumane none si wavyokoroha nyene umufise je canja guca ingero namufise hanyuma hoje ndakurungikira ibyo ntivyokunda ahubwo uri n'Imana azova kwishura ashika kuvumene n'utuzi hama shika uteka utuzi utubona yongera asenye n'udukwi uraza akanyara afise ubiyatewe kumpangara yabonye ko yabaye inkumi none ndakubaza urya n'umwana nawe uri umuvyeyi uzomuhana erega igiti kigororwa kikiri gito Inge bosi gatoyi turaje inge duheze indobo
sawa musore. Sawa. Yambo. Urumva. Je kweri neganda gusabe kweri nimba mundangira nkoma nkakazi nganje ngaha anyu kwani kubera nashitse hirya y'ijunga y'ibijumbu. Nagomba nimba hari akazi wondangira ndangire kweri aha anyu matumisi yose akazi ndo nkanje ku karondera. Woshoboye akazi akahe mutama? Yewe akazi ko kose je mu ndangira. Akazi. No kuba kizamu canke nkakugu ngushumba amatafari cyangwa guhereza gutya nisimano yihereza canke ibyondo. Canke ibyondo. None two uri kuraraba ubona ibintu by'uko turakora aramasima cyane. Urazi ukuntu bavyita? Wewe mumbwiye ngenda bikwa kwe. Ukuntu bikora? Urabise diplome kugira tukuze. Diplome. Muziro kuyivuga iyo diplome muzi kuyivuga. Mema kwiga diplome none. None ubona nawe nambaye uku cyabaza ngo bikora ata diplome ufise. Woza gusaba akazi atana diplome watonda. Mumbwiye ngenda bikora. Oya zara diplome hama tukwigisha ukuntu bikora. Kirazira kuza gusaba akazi ata diplome ufise. No diplome ni diplome. Ahantu woshaka gusaba akazi ata kintu uzi ngaha. Yona kantu nyabaki. Akantu. Urabizi ibihumbi ijana hama tuguha akazi. Ibihumbi ijana. Musona nari mfise igihumbi namanuka. Igihumbi n'amahera wozara ngaha nguje gusaba. Nari mfise igihumbi namanukanye. Igihumbi cyo nico kujya muri restaurant sico kukazi gusabisha akazi. Nahembwa basimu. Oya wegenda urahiga ibihumbi ijana hama uze tuguha akazi. Egerayo. Egerayo genda para kuza kugorana ngaha. Wowe uza gusaba akazi atana cy'umufisi. Wowe hejuru mvugira sha akuvugira ibiki? Akuvugira mvugira kwimugira no kurya. Tamuhira. Tamuhira. Aha. Genda. Para uza gusaba akazi atana cy'umufisi. Baburi ibyo wivunira. Genda. Uko nari kugeje ku mugoroba. Uyu ni wa muhungu twaho. Ubwo twashika muhira nagerageje kumubaza ikibazo cy'ubuzima bwiwe. Ambwira ido nido guhera hasi atanakintu kimashije. Ugera gutelefona amasasta z'ijoro. Twariko turasangira nowe. Sanzwizi ibintu byo kwinenaguza kucagura abantu je katafise. Ico namubajije nico yanyishuye cyane kwizera. Ko mama muntu heze mbye kakeneye umukozi. Sino mutana akazi burya uri umuvyeyi n'ubahakanye kurabizi. Ndabizi. Ineza yose iyivi kagenda yikwifuriza. Rero navuze ati reka ndamuzane ngaha ndaguhuze nawe kugira ngo ushobore kuyaga. Umubwira akazi ufise mu rugo nivyakunda musore ukumva ko ushaka kugakora ukore ngaha. Je nzoza ndaza nyeri. Ugize ikibazo uzozuragira uzozurandaba hajya ahantu wambonye nihomba hajya niho mu rugi wanje. Uyu n'umuvyeyi wanje. Nkunda cyane gusumba ibindi bintu byose wundi. Nimwahuza nawe naje tuzaduhuje. Ni wakora ukamwizigwa kuri uyu. Nta kibuza naje azomwizigwa kuri jewe. Nuko biri musore. Ndikunda byumva je kweri nzogerageza kubera yuko je mu bisanzwe navuye ruguru inji butumbura kugira ngo ndaruko akazi no kugira. Ukuri je ucanzanye ndo kimenya gitwara ariko nyine nk'umuntu ubona umuntu akuze ugatewe ibintu nyine nuko nyine waje umuntu afumukira. Hajewe ndabizi kubikora kweri nzogerageza bishoboka ntangurane n'ibyo kweri. None wowe uraze guteka? Guteka? Oya guteka muri make nta sinobisha ngo ndazi ibintu byinshi kubera ko je ikintu nzira no kubesha. Guteka ndazi nyene bikeye bibayabaye mugabo ndi umuntu yumva n'ingoga. Ndi umuntu mubwiye iti kora iki kintu agerageza uburyo bwose ahatwa kwa kundi nyene. Rero nzogerageza ndazi ndi umuntu akuze n'unyugisha umwanya muremure. Oya noneho nta bintu byinshi bihari. Ni uguteka ugakoropa ukamesa urabyumva. Noneho nta n'akazi kenshi kahari kuko nta bantu benshi bahari mbana n'umwana wanje. Je nari namubwiye mama. Nari namubwiye namubwira ati muri no rugo umuntu ahari
ni nka 2 canke 3 Yego. si abantu benshi bari muri ino nzu rero musore mbe hajya ejo ku mugoroba wambwiye ngo witwa nitwa Remi kabisa Remi yitwa Remi mama nije abavyeyi banje bampaye ego rero ibintu biri ngasi ibintu bigoye ni kwitwara neza gusa ukumva ico bakubwiye ukagikora ku murongo bakubwiye ati kora iki ukagikora bakubwiye ati wagikoze nabi ukamenya ko wagikoze nabi ubundi akazi k'abakozi bo mu nzahano gafira ni hehe mawuje wakubwira ko wakoze ikintu nabi wowe kiyumvisha bijya wowe umaze kwishiramwe yukari ivyo vyo mu gihe wari ukwiye kumvira ati boss akeneye iki nimba akunda gasereri reka ndagashiremo akunda gatungusuma gapiripiri utakarya ibyo ukavyihoza ndavyumva kamusore ibyo utegereza kubizirikana oya nta ngorane jewe nzogerageza n'ukuri sizokumara amaza tugerageza nitangira kuko nanje akakunda gakeneye kuko ndazi neza iyo utakoze neza barakwirukana ndabizi mabuja n'ukuri niwanyizera ukanyizera jewe ukanyizera nzogerageza ubushoboka byose ndazi neza ko azoguha raporo ategerezwa reka je ndabareke cyane cyakinzanye mama bisigaye bimwe twavugana ejo ku mugoroba ndaza kwiyaranja turabikora kuri telefone Ego. sawa Murakoze cyane. sawa Ego. musore ntuzimara amazi urakoze n'ukuri obuza witwa Remi Nguroye hega ko murafise amashakoro. Sendagiye. Ugiye akajya kugenza amazi. Ugiye. Ndabibiriyo mo. Uroye. Aho ngiye hose n'ahantu kandi ndagiye. Igihe cyose nama ndakubaza mu wanje arihe papa wanje arihe ntumbwiye. Je mpisemo kugenda. Gusa ndagushimiye rwose. Ngene wandeze ntakura nkanganuka unye. Ndabigushimiye. Nje ndagiye. Ndakozega mwana. Ndetse nkiri umwana wawe. Narakwinginze isi yose. Ndakubaza ibyerekeye n'ababyeyi bawe. Narakimwe urugero mbwambye ati ntabo mfise. Ibyo rero ndagiye. Inama. Ego gari inama. Uragiye ugira unte. Nawe nakugore ko wogani inange n'ukuri. Ndagutaha. Cyombabaza nyene. Mbere byo kubabaza bikubabaze je ndagiye. Bena, igihe nakurera wewe. Ngene wangana akabyondi mugabo ngaho urahagaze. Mugabo uragiye gari inama. Warakoze kundera. Mani mwana. Umva mwana. Urindiriwe ibanze kwitwa. Oyanje imvura ntayo ndindira. Uragwa mutunga mwana mukibanze ndindiriwe. Tumusonga nabyo. Inama yonye nirambona imani irambona. Inange. Kibaho. amakuru y'imisko Ni sawa. meze neza Ndashimye. nari mvuye iwanyu nari nzi ko nza no kugusanga mu gari cyako Umusoze gatoya. okay byiza cyane
Kucha kibazo naco nakubaza bigeye hehe. Nyaje batagenda kubwira kweri gakoko. Ngisho ndakubwiye kangahe? Ndakubwiye kangahe? Koko. Nani umwati ko ari kinje ntako ndatahura kwiwe. Burya uriteze yuko jewe Sahira nzoshika hano ngatahura neza bino bintu kurambira kweri. Ubundi bibaza ni ikihe kintu cyo ntuma jewe ntahura yuko nobaho ntagufise. Erega ari kintu kimwe tari kuri yumvira koko. Mama wawe. Bino bintu aravyemera. Mama arugenda kugira akurehereze. Naho wafise umutima wo gukunda. Sinashaka gukunda wewe. Binda guca kuri mama. Ibyo wibonye n'ukuri. Koko. Ngeze hamwe nanirwa no kwihangana kubera amajambo mbwiye. Nanukuramukanya abantu bubu mwaragese nakuramukije ntabyo mpaka byose ntabwo mbazi je maze iminsi itatu siyonja rero nashaka ndakubaze ko ufise n'ahantu baba bashaka kubona kujya Bujumbura kweli ujya wavuye yuva ruguru ujya kurondera akazino cyangwa bibaza ko hari ico tubasumbije twebwe ubu urazi je diplome ngiyamitse mu nzu imyaka imaze na ubu nuwo akazi ko koza amasahani mu nzu y'umuntu naje no kako uri kurambara ngo ndakurangiraho iyo ruguru wabuze ibyo ukora ugoshejwe n'iki ko ari mwebwe mwigo mana uri umukobwa nkanje mbeha byavuze ngo uvara none imwaro na mirimiriyo cyangwa amasuka yarahongotse yose aha anye ufashe isuka ukagenda ukarima ibijumbu amateke ibiraya ibitoke eka n'ibindi byinshi ni wabayeho uracyari umwana muto ubu wakugiye mu matwi araguhenda ngo genda Bujumbura ngo hari ubuzima ninde ibyo kururi mwiza ubwiza bwose bw'umuhungu kwama kubembereza buri mwanya buri saha kugira akagukunda to atagufise ubwo bwiza urabufise koko ariko ngoma ndagutahutse kino kintu wo kambereye umwana mwiza nanje sinodyoherewe kugenda kugira mama wangaze ngakumvishe wo nkunde impamvu ivyo ndabikora bibaza kariya nuko wamaze kundenga ibaze ni kangahe nza kugusobanura ukunda gukunda ariko ntunyumve ni kangahe ndakubwira ko naronka amahoro kubera wewe ni kangahe ndakubwira igenda gufitiye imigambi yo muri kavuza ariko ntunyumve ushaka nkora iki nahisemo basifume cyo kuri mama wawe we basi niba ashobora kuvyumva kuko arashobora kubabona ibyiza wowe mwana wukeneye ariko we ntubone ibyiza ukeneye igihe watahuye ko ndagukunda vuga niho uzobona yuko uno mwanya mfata ndakwiruka inyuma wo kabaye uri umwana w'ubwenge wari kunyumva tugategura ibintu hakika koko basi ndi mubi ku buryo bwaho ntojana nawe basi ndaba uko nteye imbere n'inyuma ndi mubi ku buryo bwaho utoshobora kunyemera amafaranga ndafise imiduga niyo nonye sinumva ni byiki kintu noba mbuze imbere yawe kujya utonemera koko sinshaka ko nzokama n'ibiki inyuma yawe misi yose ahantu ngeze nukuri kw'Imana amaboko yanje naje hejuru ntubona ko nakwirusuye iminsi mito y'kuranyumva ntubona ko nagerageje uburyo bwose ndakuvya ko ndagukunda ukara ico cyeko ko basi we genda ugende ubuzima bwose wawe n'ikindi gihe uzokumva jewe Sahira ndiko ndakwiruka inyuma wewe eba uzocugenda umanike rijara uko nuko ndakubwiye koko nukuri ndiko ndakubwiye ko mbona nkaho mengo ndi crazy kandi ko ndasaba ibarabara kuko ndakubwiye kino kintu ushaka ko tutari kwatahura yuko jewe ndi umuhungu niyubaha kubera buri gihe nguma ndakwiruka inyuma nguma ndakugarukako abakobwa buzuye bagenda ariko nagoma ndakubwira
impamvu ndakuza ko wewe nuko nkeneye umukobwa asa nk'ukusa ateye nk'ukusa yarezwe nk'uko warezwe ariko mu gutanya nkiye it's okay wowe genda uruhu ni wabona ngarutse uzungaye azotari jesa hiye impanuro noguha nk'umukobwa mugenzanje aha nyene ugeze niwe rindi urarabandanya niyo ugiye wewe utera usubira inyuma urumva inzira yakuzanye ndibaza urayizi usubira ku gatumba ufata isuku rime nayo ubundi kino gisagara ashizombarira yakubwira inenge y'inzu imenyana na nyene aho subira ku gatumba najome nashana jome Jeminyo, nyakura ziyari bu. Ngenda hariye. Mukusakira wawe wewe wankoreye iki muri gitondo. Ubizi gate muri iyo nzu bya genda ndakugaburira ushwenere gusa. Izo reforme wambaye niyo shakoshi n'amakaye uhetse. Waza ko byavuye hehe? Batune byamvuye. Muganga shaka icayi. Urumukiwe muko no gwicaye cyo mu gitondo. erega mandi ndese mujya kugenda kwishuri Washa gusonzere nde wo. Ndakuvunagura ndakubwira. Ivyo naguhaye nejo ntwari. Ni wasaki. Remi! Wanu uzane ikintu ndagutume ku isoko. Nashaka uzane ikintu ndagutume ku isoko gusuma. Nandi hari inyo. Mugona nikunda musazi ya mpuzu sinzi ko maza kutiheje. oya ntaco ndirinda kuziheje. Uragaruka kuzibandanya uvuye ku isoko. Koja dufungura dutebe. Utwaye akaba. Akaduka kanyuro yakubera. Amasashi reka razimvye mawe. Amasashi gutapika turagura amasashi hajya mera ko gashosha kugura kukusha nk'akandi kantu. Akanda gatwaye karanyurira gose. Sawa. Ngomba rero urabona ya mahera. Ngomba rero uje kugura ikiro c'inyama. Ucugura ikiro c'ifu. Ifu y'ikivunde. Ndabibona. Hanyuma bijana n'inyama ucugura itomati zo hasi. Hanyuma ugura sauce tomate. Na kakarungu nkunda gushiramo kaonja. Karya nyeri. Kandi uramaze kubimenya. Kurera n'agatungurusu mwarambwiye ukamotesha neza isosi. Yo ego. Waramaze kubifata. N'agasereri ntukibagire ne poivre. Nagondi urwo bitunguru nimba ari poiro. Poiro igifise utubabi. Ego. Uco yizana. Ibyo mugabo ucikarangisha uduharage. Cibota neza. Ariko no mutima ndagashiramo kajyanye ufate umuramfata. Fata mu muceri. Fata ngashiramo akatiserere. Na nijya nyene poiro.
ngashiramo n'agatunguru tumuga keya acaro nkarangariye nayo haje ura umuceri umutaneri oya umuceri n'ubundi kwarira aja mu kane kati kamutaneri n'ukuri uyu munsi nta muceri turya niko manda bigira kwe uyu munsi rero nta muceri turya cyo bituma ndagutumye inyama turya ubugari sawa rero genda kandi unyaruke baguha umusoso mwiza ni 35 ndayabonye nyene mabuze ayo bangize ryari barampaye karibu ngaha mu muji barampaye ugwingi ngaha baragukanuza batwara ngaha mu ariko bose bampembye kose yatwaye baragukanuza yaho mu muji ni kwameze mifuko beni ntibika amahera wasusa gushamora mu fuko yego unyaruke uribuka n'umunyu none sasa sinashaka kuvuga ko ngomba gusara rero kurambya ngo ndakomeye kandi ubona jewe meze fresh power good hari ikintu nashaka kukwibariza mbaza ngende ndihuta mu mabyo rantu ntabi gahera baza ngende ndihuta ubona muntu jewe mazi imisi 3 ndini Bujumbura nabuze yonja rero nari nkeneye ubufasha ndabe ko noronka akazi nokora nakadufise ije kondira akazi yo nakadufise yo aho shakara yoyivu aho kayoyivu ngaho ayi Bujumbura ngaha uje kondira akazi oya shawe ntavyome kazi ngene ruguru wacu ngene ameze nabi wewe sinzi wowe hugo wewe ushobora kuba uri ndaya uri kuriyorobeka ngo ushaka akazi ugomba aho wiba wewe wowe ushaka urakaraya imaraya wewe kumenguka nk'imaraya aho yambise ubuhuzu bugufi burebure bwashimwa Yesu ngo umuntu ngo aguhakaze kare kuvuga uko je ndagoye nshaka unyereka ahantu basi nogenda gukora nukuzo ubukozi ushaka uza gukora nushaka akazi okay ara ahantu nibutse ahantu hari aho sibyo ahantu nibutse turabe ndabe neza ndukira gutenda hari ahantu nibutse rero abakobwa bakunda kuja guhagarara mukamenge kuri 11 bona mukamenge kuri 11 uwagenda ugahagararaho n'abandi bakobwa
hakaza nyene nk'abagabo nyene kucyonye bakagira ntumba mukamenga nyene ushobora kubura akazi aho uri umukobwa byo korwa naho kuvuga uko agenda gutyo utembera bagazi kiboyi je naraye manutse nakasaheze indwi yose ndaramwikanevu mwibarabara wenga anye ahubwo we genda kuri wonze nyene naho tugiye kuri wonze mwese nukuta kwa mwibarabara tsokutinda imayibobo toka inda munda ba vuga nabi wihoreye wewe vuga nabi wihoreye umuntu agusaba umwerekano yokora uca umubwira nabi nkuko kose ndakubwiye nabi jewe kumufata nabi jewe gufata nabi jewe ndaba neza ndaba je ndi bogari jewe ngahanyunga ndi nkimbukira ahase nk'umuntu anzi ko jewe mvuka ruguru ahaje bambonye ndenganye ankoro imbukira ahanyene ngaho je nsa nuwavutse yo kamazi yakanganyika ajyama ku gitanda cy'Ubujumbura ajya ninga z'Ubujumbura ndaba ingene ntagasa hama ngo kene kushaka kumburira kujya kumbwira jewe mijewe ngo niki hogo hane ndero gira wewe toka ubu je singi umunyamwaro ndona subiraho ni mwaro ingo ndakubwiye ndadema nyigira ndacerewe nikahere mbe nawe uri umunyamwaro nawe uri muvuka mwaro no reka kumfata nabi nanje ndi umunyamwaro ngurira igitumbura basi ndashonje cadesa okay kuri umunyamwaro w'iwacu rero ndaje twumvikana sibyo kubera hano no kubera numvise uri umunyamwaro w'iwacu hari imwaro hari muri komine Kayoko sibyo nuko nabyumvise mbeda kubwira yewe aha je ngahi Bujumbura ndi mutunzi amafaranga ndi mu miliyoneri ibi ni 10 ibi nibindi ibi bayita bente ibi ni bente ni bente kombye iyi ni bente ni 30 bente 30 bente ni kuvuga ngo aya ni bente 30 ibihumbi 30 yani 30 ni 30 rabyumva rero nguvuga ngo rero tunakubwira kugira ngo wenda gucorera kugira ngo ndenda gutora n'amahera menshi kugira ngo asumane igitumbura sibyo umva rero wewe ngo tugende ahantu haraho hajya mu gashamba kabe kintu kugirene ko ntirukarega n'umukobwa kera sindaguha bitanu